mushobora kuba mwifuza kumenya ikibanza Burundi buriko mu bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu ugeranije n'ibindi bihugu vyo kwisi. Ibyo ari byo byose aho butaronse ikibanza ca nyuma usanga buri muri bikeya vya nyuma, kiretse gusa ko kiri mu bihugu Vyambere birondoka cane. Idonido y'ivyo n'ibindi turishikirizwa n'umukuru w'ishirahamwe Parsem, umushingantahe Faustin Ndikumana, aho yararemesheje ikiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa 21 Ntwarante mwaka wa 2019. Mwisekeza ukuri tumenye ukuri kubiduhanze mwishamba Parsem twatanguye uno munsi twagira twibutsa abarundi dufatiye ku vyegeranyo bigize imisi bisohoka na cacere giheruka gusohoka kivuga ibihugu 54 vya Afrika gisohoka ku mwaka mu mwaka wa 2019 nivyo kivuga ni kibanza Burundi bufise kugira dusaye ko abarundi bo kwikubita gashi tumenye ingene tukuba turyanira mu gihugu kiri nyuma ko hari ibintu biteye isoni. Nimwiyumvire namwe turavye ikibanza ubundi bufise muri iki nk'ubu muri ivyo begeranyo ico bita PIB par habitant umwimbu ku munyagihugu Uburundi n'ubwanyo mu bihugu vya Afrika. Mu bijanye no kongereza umwimbu ku mwaka bita croissance turi mu turwanyo wa Afrika. Ico bita indice de développement humain iheruka gusohokwa na PNUD turi ku kibanza c'185 mu bihugu 188. Ico bita espérance de vie uravye muri akare ka East African dusanga ducerwa kuri ivyo bihugu hafi imyaka 10. Nuba ko Murundi abaho imyaka 10 nike kundi munyagihugu muri akare. Mugabo kuvyerekeye igwirana ry'abantu gasanga taux de croissance niyo nitwe turiko turagura. Ibijanye n'ibyo dushorera hanze Burundi buri mu gucanyuma gishora ibintu bike hanze exportation. Mu vyerekeye imitahe yinjira mu gihugu reservation direct étranger turi mu vyanyuma bironka imitahe mike y'abagwiza tuvuga biza mu gihugu. Usanga turi munsi y'umiliyoni w'amadolari mugabe ibindi muri Amerika ari ku miliyoni 300. Ubundi mu gihugu cyane muri Afrika turonka amahera make mu bijanye n'imitahe. Ibijanye n'amahera na recette touristique mu gihe usanga ibindi bihugu birenze miliyoni 300 nko muri akarere ka East Africa twe turi munsi y'imiliyoni 5. Turi mu bihugu vya bironka abarukera rugendo baki. Ivyerekeye indice de la faim ku nzara ni 40% turi mu bihugu vya mbere bifise indice de la faim nini y'abantu bashonje benshi. Kubijanye na electricité turi igihugu cyane gifise umuyaga nkuba muke n'abanyagihugu bafise umuyaga nkuba muke cyane. Turi mu gihugu cyanyu mu bihugu bya nyuma bifise abantu ba mu bisagara baki donc les moins urbanisés. N'amahinguro tukaba mu banyu mu bijanye n'intwari ibereye ugasanga turi muri bya bihugu 10 vya nyuma mu vy'igiturire virayi. Mu bijanye no koroheza abagwiza tunga tukagana turiko turasubira inyuma. Mu bijanye na fragilité ibihugu bita fragile bijogaje kubera inyane za politique turi mu bihugu bitatu vya nyuma akunda kuvuga ubunyi bifise ingorane za fragilité politique no kuvuga Uburundi, Sudani y'Epfo, Centrafrique na Somalia. Hama kandi twazo ko ari igihugu turi mu bihugu bitanu vya mbere bisa n'ibinda gukenera ifashanyo kugira bishobore kwinana iterambere. 5 pays les plus dépendants de l'aide publique au développement. None yemwe abarundi abaturongoye abanyepolitike twese hamwe n'abandi ivyo bintu turi konsha yuko bimeze uko. Mbega tuzobananya twaba mu nduru turyanira mu gihugu gifise ingorane kiri ari cyane mu bintu byinshi. Ubwo niko byategeza kuba bimeze.
ivyo biri mu biduhanze mu gihe igihugu kiba gifise ikibanza mu bisata bitandukanye nk'ico mugasanga abantu umengo naco bitubwiye no kujyana kumwe kw'abasangiye ubusa bitana ibisu. Turakwiye kubita gashi rero mu vyambere biduhanze, turakwiye kubita gashi. Simbaza ko ico kibanza cyo twari tubereye mu gihe twoshira inguvu hamwe turavye n'ubutunzi kama Imana yaduhaye. Hari ibihugu vyari bikenye kubi cyane mu myaka iheze, ugiye kubigendera usanga ari gitangaza. Turabotondana n'akarero kubirabira muntu uri kuraharanira kwitoza gutwara igiriki. Ibi bintu birakuraba, iki kibanza c'Uburundi kirakuraba. Kirakuraba, Samaju kirakuraba, twebwe abarundi kiraturaba. Nukuri hari hageze rero yuko twikubita gashi. Niko kamo duteye abarundi, abaturongoye, abashaka kuturongora mu misiza, abanyepolitike baharanira, abashoboye gutera bose, abahinga, incabwenge, twese dufata ivyo bico kibanza turabe ingene twocigiza imbere. N'ahandi ho irigurirana turimwo sinzi mu myaka iza ingene bizaba bimeze. Nimwihute ibyo kuvuga biriho kandi birateguye ko twarabirondeye bikwiye kandi muzonyungwa muzobimenye. Urumva rero nikumbere turavuga yose mugabo uno musigane nubwira umurundi wese twese twumve iki kibanza dufise, kumbure kiva nyene kuri ivyo nyene byo kuburyo canke nibiki kwereka dufise ico kibanza. Ibyo yetse tubishikira mugabo banza wumve ingene kuri byose navuze ico kibanza twabaturima. C'est ça le message central. Wowe inyuma muri ibintu vyinshi vyose ntabwo biranimye baba publication asohoka no muri uze bitabo vya leta abaha akenshi nuko mutamumenye ingene mu bisenze byo mu bikura byabihari. Ubu dushaka abantu bakonsiya bireke kumengo ni ibintu bibitse mu matiwa murundi mu bimenye. Amasinzi bavuze ati ibijanye na wakamangira gutwo guhindura ingendo byo guhindura ibintu kerega ibikorwa dukora bene ibyo mu bantu. None amashengero aramaze kugara none amashengero yaruga ko muguma mwicana mugira ikintu usaba namugira amugiriki. None amasengero yugaye none nanje ndeke kuvuga none turiko turahanura nyene tuzogira rimwe. Urumva rero aho abapastori n'abapatiri genda mubabwira ati genda muruhuke mwarananiwe kubera iki umwana wabaye wanywa tubabara. Murambona leta igira ngo classement y'amakomine komine ya mbere ni yanyu mibigirira iki? Nta komine batuma ngo niwe abaye yanyu windi yabaye yambere. None tuje mu makomine kana turaye mu bihugu natwe aho turi tuje mu makomine tutarabona ikibanza natwe dufise mu bindi bihugu. Mva bishoboka nyima do class amakomine ngo turabe n'ikibanza ndabona natwe dufise kuko byaba biri ko birakaswa nyene.